kubigaruka ko murakoze cyane Bonfils Alice ngira bane mwari mwavutse bakwiye tugaruke ku batumire uwishura wa mbere ni Jean Bosco niba muri ko muratwumva nibaza ko mukanya namubonye ari ku murongo niba atasubiye kugenda ariko ndabona umenga ntari hafi reka duhereye kuri Mbonimpa mwishure hanyuma Pacifique mwishure mwumvise utubazo twa Beninda Yishemeza ari utwo twanditse tw'umuheburayo ngira namwe mu bamwanditse Andre ni kwiki ego muratwumva Jean Bosco ego ndabisana ego mwishure nibaza yuko ico nobanza ashimira beyitwa Nishemeze Gilbert Deni nukuri ivyo yavuze jewe ndabishimiye ko navyumva uko kuzimanga ayijanga iyindi guro n'iyindi ntageze ko inyuma yo kuzimanganya bimenye sinzi ko twabasaba Jambo twa muri ko muratwumva kugira ngo mumere nk'abungurutsa aho muri kuko ni muri ko muraronka connection neza binashoboka mwosoka mukinjira gushasha kugira ngo ijwi ryumvikane kuko biracika cyane mukurindira yuko mutore ico kibazo mudukundiye twaba turareka Petero Mbonimpa akishura mukaca mugaruka mumere nk'abasohoka mwinjire gushasha hanyuma muhindura ikibanza murimo mukurindira ko atore inyishu Jean Bosco Rwigemera ngira Perezida wa PDH Pierre Claver Mbonimpa mwoba murishura Kanishe kutubaza tumwe fiti inyishu Deni yavuze nkekataria tangwanya ikiganiro nibyo nari natanguye ko yuko nihweje amajambo Perezida Ndayishimiye yavuze ku muganwa w'igikorwa Gasore ndavuze nti burya Ndayishimiye ubwiwe wenyene ari umugambi wa CNDD-FDD baje bafise y'ukuzimanganya ikintu cyose kitwa ko cyaje kivugira abanyagihugu abantu batishoboye rero nagarutse n'ingene ivyibutso vya Rwagasore vyagiye biramenagurwa hanyuma rero kakaba kandundura aho umukuru w'igihugu aho bwa mbere twumvise yifatira umuganwa Rudoviko Rwagasore mu gahanga yavuze ati yuko bavuze yuko bagomba kwimura intatema ya kwandadaye kujya bayijane hariya ku ntatema kwa Rwagasore Rwigemera yarabicishijemo ibyo byose ni umugambi wo kugira ivyiyumviro vya Rwagasore bizimanganye na Rwagasore ntasubiye kuvugwa mugabo icyo nagomba nibutse Perezida Ndayishimiye nabo bari kumwe ntibashiriye hamwe umugambwe Iprona na Rwagasore babitandukanye kuko mu mitwe wabo harimo yuko bumvise Rwagasore bumva umugambwe Iprona hanyuma bagaca bavuga ati Iprona yadukoreye amabi rero ati reka tudimanganye iyo Iprona yaje izananye aho rero bazoba bihenze kuko umuntu n'umugambwe byatandukanye noneho n'ubu Iprona yoyo baracyari kumwe n'ubu numvise yuko hari userukira Iprona azoza guherekeza mu matora yo mu 2027 rero Rwagasore nibamushira iruhande bamugira ukwiwe n'umuntu yagiye mu vyiyumviro vyiwe arageza aho Uburundi novuga nti bugeze ubu ego ngaruke data mu Burundi dufise injungu zibiri hariho Rwagasore hariho Ndadaye muri abo babiri hari ingene bagiyeho kugira ab'incungu ego nkagira nti jewe ngize umwiherezo wiwanje
kuri umuganwa wa Rudoviko Rwagasore uwobaza abarundi bose icyo biyumvira kuri Rwagasore icyo bamukema ati none akwiye kuba incungu y'Uburundi kubandanya hanyuma akazana ndadaye bakabaza icyo kibazo jewe nabakurikiye bose nababonye ndazi yuko duci bashitse kuri Rwagasore n'umwaka avutse byo ndazi ko atajambo yonka yovuga kuri Rwagasore kuko gushika ubu kuri Rwagasore nta kintu na kimwe ndumva bamwagiriza haba amacakubiri haba ibintu by'ubwicanyi haba ibintu by'akarenganyo nta na kimwe jewe ndumva rero ubu novuga yuko abarundi bose n'umwana w'imyaka 10 yama yumva Rwagasore muri icyo gihe kuri Rwagasore nta ngwane yohaba umugabo tugeze kuri ndadaye kubera kuko yaje mu bintu by'imigambwe kandi no mu matsinda yiwe byagiye bigorana kubera imigambwe aho hari icyo atohuriza ko n'ubu hariho bamwe batemera ko ari incungu ya demokarasi bamwemera kubera itegeko ryahagiye aho rero nkagira ni bimwe Deni yaravuze ati bagomba kwimura intatemwa ya ndadaye bayijyane hariya kwa Rwagasore hanyuma na Rwigemera yarabigarutse ko ndibuka yuko jewe siniko twari hari ikindi kiganiro cyari cyabaye jewe mengo naravuze ndavuga nti nihabaye ikintu bubaha ndadaye hajya bamushize hari igituma bahamushize hanyuma kuza kumujyana ku ntatemwa kwa Rwagasore n'abantu babiri batandukanye bakoze ibintu bitandukanye rero ntibufata ngo badwanye nk'imyumbati n'ibiharage umwe wese agira umunsi we wo kumwibukirako ubundi akagira uwundi munsi wo kumwibukirako ndavye umugambi wa Ndayishimiye nabo bari kumwe jewe mbona umengo bariko baragenda baze bafatiye n'itariki ngo ubu rero ngo ndadaye na Rwagasore ngo tuzoza tubibukira icyarimwe rero niba bafise uwo mugambi nababwira nti nibateshwe bate ibyo bintu ntibizokunda ngira nti babaza twebwe tubazi iyo bavuye ingene byagenze niba batabizi tuze tubibabwira rero niyo mpanuro noba uwo mugambi rero bawikuremwo hanyuma ushaka kuzimanganya ikibuto cya Rwagasore kwibagiza Rwagasore naho byogenda gute umugani wabo ati gushika Yesu Kristo agarutse ibyo ntibizokunda ndashaka kuvuga na jewe icyo kintu nzokigwanya nzobagwanya kandi n'abandi ndashaka kubabwira nti mubagwanye ntabwo Rwagasore tudopfa twibagiye ngo tumushe muri ibi n'ibi n'ibi ibyo ntibizoshoboka hanyuma mugiye kwishura hariho nuze anze nikwigize impanuro yatanze hanyuma hariho na Bonfils wamwishuye ahubwo abo nyene nibo twari dushaka ko bavuga kugira tubumve hanyuma tugira tubishure mugabo ujya yabadira ikibazo numvise intumbero yiwe nawe ariko ntibyumvikana cyane yatumye n'ubutegetsi nawe afite intumbero yiwe nibyo cyane twari kumwumviriza mugabo ntibyumvikanye twari kumuha inyishu hari utubazo yabajije kumbure nimba mukeneye kumwishyuza nubibutsa yabajije ati mbega iyi ntumbero y'ikiganiro mufise ni yuko mushaka ko umukuru w'igihugu ahindurwa kumenga mufatira mu bwishi hari amatohoza amwe mwakoze mu kugira muvuge yuko abanyagihugu bose badashimishwa n'imvugo y'umukuru w'igihugu hanyuma murashaka ko umukuru w'igihugu akugwa canke hari iyindi ntumbero mufise wewe yumva ikindi yakurikiye neza ikiganiro twebwe ntitwafatiye mu bwinshi twafatiye ku majambo umukuru w'igihugu wenyine ubwiwe Evariste Ndayishimiye yavuze uvyerekeye umuganwa Rudoviko Rwagasore nawe bumviriza neza nitwara twavuze Ndayishimiye twavuze perezida Ndayishimiye dukurikije amajambo yavuze mugabo nyeka yo tajyako tunone ko mwashizemo intumbero ya CNDD-FDD
ego jewe icyo kintu ndakunda kugicishamwo kuko uko ndabazi navuze yuko ndabazi nzi ingene baje nzi ingene bagiyeho intumbero baba barumvikanye mu migambi yabo nta kintu na kimwe akora batacyumvikanye n'ubundi mugabo twebwe duca dufata uri imbere kuko niwe batabakurikira rero twebwe tujya tuti ndayishimiye neza ko turavuga uko ayo majambo niba yavuze umugabo amenye neza nza perezida ndayishimiye ariko aravuga ndavuga ngo hagati yiwe mu ruhande runini hariho abo bakorana bamutumye bamushizeho ego burya ngo amatora niyo yamushizeho umugabo amenye ko ayo matora ariho batayemeye kandi nabyo ntayo nemeye ahazi nyene yagiyeho rero ntabwo twavuze muri rusange twavuze ibyo ndayishimiye wenyine ubwiwe yavuze ibyo nabyo byo kumukuraho n'ibyiyumviro byiwe avaho agenda yagiyeho hari ukundi kuntu azohava reka ngeze ngaho murakoze mutambona impangira ndabona Jambos ko mwagarutse sinzi ko hari ibyo mwagomba kwishura mbona impaza yavuze mu mwunganira hanyuma Pacifique hanyuma twakire umugwi wa kabiri murakoze ngira uho muranyumva kandi ngira ngo ntibiza gucika ubu turabumva n'ijwi rirarongorotse ntibiza kuncikirako navuye mpindura icuma ngurebe murakoze cyane aho mwatugiriye neza ego rero nariko ndavuga yuko Deni nishemeza ego ni Deni ndayishemeza ndayishemeza nariko ndashima ku byiyumviro yatanze kuko mvuga yuko ataco mfise no kongera ko atari uko yaharashe bisa n'ivyo wavuze kandi nivyo n'ukuri ujya n'umugambi wa CNDD FDD nibandanye n'indi ntambwe rero burya bagezeko nkashima rero n'ivyo Bonfils yavuze ego erega kuzimanganya izina rya Rwagasore n'ukuri canke kuzimanganya ivyiyumviro vyiwe canke ibimenyetso bimuranga nuko bataba bakeneye ivyo vyiyumviro vyiwe nuko bataba bakeneye imigambi yarafise nuko baba bashaka gukora ivyabo kujya bafuse bagaragaje gufuta institution y'abashinga ntahe bagaragaza kuzana iyindi mvugo ngo abagabo ngira nico yagombye kuvuga Bonfils Andre Nikwigize nawe yatanze uturore ko kw'ivyaranze akahise ku Burundi kandi nawe nyene ntaco mfise no kongera ko atari kumushimira kubijanye n'ibibazo bya vy'uyu muntu yitwa umuheburayo kubijanye n'umuntu yitwa umuheburayo n'ukuri niyumve yuko umukuru w'igihugu Ndayishimiye yuriye igiti kituriko yageze ku isimbo y'inuma patiri yariko aratwigisha gusenga atubwira ati banza musabe imbabazi ku bicumuro mwakoze mwemere yuko mwacumuye mubizi mucumura n'ibigirankana nawe ngaha yarakwiye gusaba imbabazi kwisinzi ry'abarundi yakomerekeje kuko ahindura isiguro y'ijambo rya Rwagasore abizi kandi n'ibigirankana kugira ngo dukunde abariwe twemera arazi neza ko atamugera no kubitsintsira ivyo ndabivuze ijambo rya Rwagasore ntiriti igihe riguma rifise akanovera ka none iyo Burundi buri mu maganya butewe n'indongozi mbi abantu bose mu kwidoga bagaruka ku ijambo rya Rwagasore ukaza wumva baravuze bati y'imihimbiri bisuma n'abambuzi Rwagasore mbe nk'ubu yozuka yovuga ngo iki yo tubaza ibyo turimo twumwishura ngo iki ivyo rero
Ndayishimiye yavuze ejo bundi mu guhuvya insiguro ni ukugira yifuze atanga insiguro ku izo mfashanyo zamunaniye gushikira kubera ca kibazo gihari cyo kubahiriza agateka kazina muntu, kubera ikibazo cyo kudakoresha izo mfashanyo mu vyo zagenewe, kubera ubunyonyezi buranga irya ntwaro. Ngaha ntituri mu vy'amatora, nta vy'amatora twavuze, nta n'uwatubajije ibijanye n'amatora. Iyo siyo turi. Mugabo ikibabaje nabamushizeho kuko ari mu bintu vy'urukozasoni. Ivyo akora birababaza abarundi, sinzi ry'abarundi birabatubabaza. Ivyo niyaba ashobora kumushikira abimubwire, kuko uno munsi ntituri mu vy'amatora, mugabo turi kwijambo yavuze, niryo turiko turiyamiriza. Mbonimpa yavuze ati ahubwo narisokoro. Je nanje ndamongereye ko nasaba imbabazi abarundi bose bari bafise umutima wo gukurikira iragi rya Rwagasore, abarundi bemera ivyumviro vya Rwagasore. Murakoze cyane. Pacifique, sinzi yuko hari icyo mwongera ko kumurengera mwugaruka kuri uyu umwe burayo. Hari ikibazo yabajije, mbega intumbero y'ibiganiro vya Fokode ni yihe? Gutyoza inzego, gutyoza Ndayishimiye ko abanyagihugu bamwankisha bakamwanka kubera ko avuga nabi, niye ngira ako kabazo mwokishura. Nyimba hari n'utundi mwishura ko ngira kuvyo abandi bavutse mwogira icyo mwongeye ko kugira twakirundi mugwi w'ibindi bibazo. Ego murakoze. Nanje nkuko abandi babigize noshimira gose mugendaje Denis Ndayishemeza ku nterano yatanze. Urabona ko yavyitondeye neza, arabitondeka ibyagiye birakogwa kuri no ntwaro bijyanye no gutera bibagiza incungu y'u Burundi, umuganwa Rudoviko Rwagasore. Ngomba nongera ko akantu gato ko abandi bose babivuze neza, akantu ngira nongere ko ndamaze kukavuga mu kindi kiganiro nakabwiwe n'umushinga amateka Hussein Rajab yahoze arongoye CNDD-FDD. Icyo gihe namusanze aho yarapfungiwe mu mpimba, hari hagati ya 2013 na 2014, cibuka neza umwaka. Ico gihe hariho injyane zikomeye muri Prona, hari impari umenga hari yari hagati ya Caroline Nditije na Bonaventure niyo yankana nimba ntibeshe, kuko akunda kubi injyane nyinshi, hari aho umuntu yibagira neza abantu. Acarambwira ati buriya bajya abantu tugenda bahanura babwire ibintu bariko barabakinisha ntibazi ivyo ari byo. Ati buriya twebwe hari isezerano twari dufise, twe twavuze ko Iprona tuzoyifuta ku buryo atanibuye ry'ingoro yayo izosigara mu Burundi rigeretse kurindi. Ayo n'amajambo nahawe na Hussein Rajab ubwiwe. Rero nkuko Denis yabivuze, iyi ntumbero tubona iri mu mugambi muremure ufatanya no gufuta, kandi na Mutama Mbonimpa yabivuze, no gufuta ico kintu cyose ca Iprona, harimo n'incungu y'igihugu yashizeho uwo mugambwe. Buriya n'ubwo rufatane rurerure. Kandi noshira ko ngaho tugeze kuri nkuru nziza, bigeze kuri nkuru nziza hari akandi kantu kaguye hageze ikazo ca Rwagasore. Nkuru nziza ntiyari yanka Rwagasore. Buriya nukubangira batageze ibi turi kutubona kuri Ndayishimiye bitabaye ico gihe, nuko hari hakiraho ako kantu. Se yari umushinga amateka, yabaye umushinga amateka wa Iprona. Se yarashigikiye gose, yakunda gose Rwagasore. Hanyuma nkuru nziza yari afise nyina, nibaza ko mu bucuti harimo bucuti bwo mu baganwa, byatuma nkuru nziza agoye gose kumutora ku bibazo bimwe bimwe uko yabameze. Rero hageze ico cyo gufuta Burundi Rwagasore, ico we ntiyagishigikira.
ntiyagishigikira nk'uko hariho abandi bo bari bahagaze ko ibyo nyine by'incungu bagasore kumufata nk'incungu botera bisohokamwo bakabivamwo. Ako niko kandi nokongera ko igihe Ndayishimiye atogwa hariho umuntu umwe yari kumwe n'umujenerali hano yahoze agwana muri CNDD-FDD niwe yagize ati hari watubwiye ati mwahora mwipfuza kubona umunyamacakubiri kibuge hari ico mutazi mugiye kubibona. Icyo gihe ni Evariste Ndayishimiye yari atowe, abandi twagira tuti Ndayishimiye ni umuntu yagiye mu biganiro, ni umuntu amenyeranye n'abantu bose, afite n'abagenzi mu moko yose. We yagira ati ntawe muzi mumurindire azobereka ikimurimo. Burya rero izi mvugo turiko turumva zifatiye ku bintu birebire cyane, ntabwo ari ibintu bigarukira kuri Rwagasore gusa. Inyigisho ziriko zirigishwa mu Burundi uyu munsi ku bibazo vy'amoko, ibintu biriko birakugwa mu myaka izi, ibintu tuzobona tuzumigwa. Uravye ibintu Ndayishimiye buriya yemera kuri bene ibibazo bijanye n'amoko. Ku bandi babajije numvise nka byose bandi babiciye ko uyise umuheburayo. Hariho ikibazo ciwe ca mbere kitumvikanye neza, yasa n'umbaza itandukaniro ry'ijambo rya Rwagasore n'irya Lumumba, aho navuze ko Lumumba yari yakaze ni ijambo ryiwe akarira Ububirigi, yerekana ko ukwikukira kwa Kongo kwavuye mu rugamba rutoroshe. Rwagasore nawe we ntiyagaruka gushimika ku mabi ababirigi baba barakoze mu Burundi. Tuma itandukaniro ryari he? Itandukaniro nyamukuru ryari rihagaze ku kuba byamaze kuvuga ngaha ari indero ubwa mbere ko Rwagasore, ari indero y'umwana w'ibwami, afise ingene yarezwe, ingene ibihugu bitwagwa, ingene umutwara avuga. Ico Rwagasore yari agifise. Ikindi cya kabiri nuko yari yabonye byahejeje biraba muri Kongo. Lumumba amaze kuvuga kuriya yagira ati reka dukingire igihugu cacu ko intayi kurikukira tuyishikiriye. Uyu si umwanya wo kubandanya intambara zidakenewe, ahubwo no kurondera ingene igihugu kibandanya kikaguma gitekanye, hanyuma kikazogira n'imigenderanire myiza n'ibindi bihugu. Icyo nico wewe mu mutwe yari afise. Ni navyo twavuze ko Ndayishimiye aho kuvuga uko avuga ahubwo yari akwiye kumwigirako, yari akwiye kwiga ijya mvugo ya Rwagasore. Rwagasore si uko atarababaye. Rwagasore ndabibutse ko yari yarapfunzwe umwaka imbere y'uko amatora yo 1961 aba. Mu matora yo 1960 yari yabaye Rwagasore apfunzwe. Kijya gitabo ndiko ndababwira mu gisoma mwobona ingene harwa kumenya gukurikirana iby'igihugu cyabo. Amashyirahamwe yacu arahagarara kugwanira uburenganzira bw'abanyagihugu. Amashyirahamwe yacu aragwanira ikiyago, le dialogue, kwigumaho mu gihugu hagati y'impande zitumvikana. Kuko muri demokarasi hama hariho abatsinze batwara igihugu n'abandi baba badatwara, hakaba n'abanyagihugu rero aribo baca nko muri societe civile n'izindi n'ayandi mahwaniro bashobora guhuriramo. Societe civile igwanira ko hagumaho deba, ko twebwe dukora ibiganiro bene ibi ni ukugira ngo dufashe ko ya demokarasi y'u Burundi yona komera mu gufasha ko impande zose zishobora kuguma zisohora ivyumviro vyazo. Ivyo tuvuga, amaraporo dukora arerekana ibintu biba bitameze neza mu gihugu. Abanyapolitike bo ku mpande zose baraheza bakamenya kubikoresha. Ubutwara arabikoresha mu gukosora ibimeze nabi maze bikaba byiza mu gihugu. Ubudafise ubutegetsi arabikoresha mu kwereka abanyagihugu ibitameze neza, agira ati jewe mu mpakaryo ko gutwara nukosora bino bintu ibisubire kubandanya. Numva twebwe ibyo twatanze impande zose za politike zimenya kubikoresha. Ingwane dufise rero ni iyihe mu Burundi? Nuko dufise abatwara iyo bahanuye, iyo beretse kitagenda neza barabibona ko bavuze ukuri, mugabo ntibemera kuja kubikoresha, ahubwo nkuko twavyumvise aha bashima kuza gutukana aho guhaguruka bafata ingingo zikosora ibimba bimeze nabi. Twavuga ngo Fokode mwikora bino biganiro kugira Ndayishimiye aveho. Ndayishimiye ashobora kubikoresha agakosora ibimeze nabi.
nk'uko umugwanya nawe ashobora kubikoresha akavuga ati kuraho ndayishimiye muzane tuze gukosora ibintu je ndabona nk'akarorero dufate uyu munsi uwukura ndayishimiye akavuga ati igitumye ndamukuye n'umukuru w'igihugu yagurishije abakirikare n'umukuru w'igihugu yivye igihugu akerekana ivyo yivye n'umukuru w'igihugu yatumye abana b'u Burundi baguma mu buhungiro vyanse ko atora umuti ibibazo vyabo n'umukuru w'igihugu ariko arajyanisha abarundi n'umukuru w'igihugu ataco yubaha ageze ku rugero rwo gutuka injungu y'u Burundi abarundi bo mwumva uwoza bivuga ivyo mwumva ariko ku rundi ruhande ndayishimiye nawe je twokumva vuze jambo ibarundi inyuma y'imyaka 6 ntwara ndabona ko hari ibintu byinshi vyangoye none ndasabye imbabazi ku vyananiranye ndasabye imbabazi aho navuze ibitabereye ndabemereye ko kuvuga injungu y'u Burundi nzoyubaha umusirikare w'u Burundi azobahirizwa ngiye kugwanira ko ifaranga ry'u Burundi rigira agaciro ngiye kugwanira ko abantu baronka akazi abarundi bavuga bati ishimiye mushasha aravutse urumva ko ivyo Fokode yatanze impande zose zishobora kubikoresha hakaba igihinduka mu gihugu ntihagire utwumva rero uko utariko. Murakoze Pacifique ari singira two kwakira umugwi wibazo ugira kabiri. Ego meje beringe two kwakira ukurikira nindi kuri yo Adonis niyo bari kwatwumva yugurure micro ashikirize kibazo ciwe. Adonis ndi kuri yo muri ko muratwumva ni abatari hafi imbwa yima ndabona yuguruye micro yiwe. ego ndabumva Mwiriwe natwe turabumva neza. Mwiriwe turabumva ni muduge kwijambo. Ego akantu ka mbere nagomba mpereko ego mwakoze akantu ka mbere mpereko no gushimira abatumire namwe benyene mudushikiriza bino biganiro hanyuma nagomba ngireko nuko nimba ndayishimiye adashoboye gukurikiza ingendo rwabe emera atavyashoboye kuko mu bisanzwe iyo utwaye igihugu nimba abambe abo usubiriye bariko bagitwara nabi nucuza nimba barakoze amakosa nivyo bagenda bayakorakora mugabo nucuza uvuge ngo ngomba nande manze nirihe ivyo abambere bariye ngo mbanze nge nkuko bariye ngo nihore nkuko bakoze ibi na biriya nkuko mugenda muvyumva mu gihugu cacu rero kuba gwatore hashize imbere kuvuga ngo nca nihora ababirigi nuko yarafise uwo mutima w'uburongozi rero hageze ko mu gihugu cacu dutandukanye ijambo no gutwara igihugu nake kumuzura none rero ikibazo ca mbere nagomba mbaze kumbure mwebwe mwatwite mbega ndayishimiye uko muzi novuga nko mu minsi iheze nka Petero Grave mbona impanuzi biga bintu avuga ni ubwenge akoresha ni politike yiwe anke ni ukutamenya abivuga mu kutamenya hanyuma kumbure abo baba yaga abo novuga abahanuzi biwe nibijya abo baba bamuhanura baramubyiza nawe akigira ubwigaba uko kenshi nkunze kubona iyo ariko aravuga ari wa muntu nkiyumvira atageze agasimbira ku kintu ariko n'ibyo bamukiye no uwo muntu ura cyangwa byo wenyene yikurira umutwe mugire umugoroba mwiza. Murakoze namwe no kubahiriza umwanya umunyanya agira kabiri ukurikira ni imbwa y'Imana niyo bari ko atwumva yugurure micro yiwe. Reka ndabaramutse mwiriwe mwaramutse vanye naho muri
mwiriwe nashaka kuvuga ku bintu bike ndakunze kubwira abantu ibibazo byinshi iyo ushaka kubibona neza ubanza kubisohoka kuko watanguye kubifatira ku bantu baba bafise aho begamiye haba mu by'amoko no mu bya politiki nabwo ati kubwira ubone neza umugambi uri gukora canke umunyepolitike canke umunyamoko nuko ari gukora umera nk'uwisoye mu byiyumviro hanyuma ukabirabira hanze rero ku bijyanye na Rwagasore ntawe nigeze mbona nivyo twumva nivyo twasomye Ndadaye nubwo navuga ati nari umwana mutonya ntabwo navuga narigeze numenya ati Ndadaye avuga iki canke akeneye iki mugabo ikintu nakoze numvirije amajambo Rwagasore yavuze numvise amajambo Ndadaye yavuze sanga Ndadaye urazi ngubu hari ibintu bagiye bakunda kugira bya taniting muri ntuze muri kugira ariko umuntu atakopi yakoze ukashobora kubona yuko ubaho pourcentage menshi usanga umenga Ndadaye yakopeye Rwagasore icyo ni kimwe ikindi nacyo ukiyumanuka ukaraba ururimbo rwa CNDD-FDD urabona ko nago nyene hari ibintu umenga rwakopeye from Ndadaye canke byavuye kwa nuze kwa Gasore kuko bose urumva bavuga ati abanyagihugu bisanzure mu gihugu cyabo rero ibyo se no kwigwa ndabijako cyane rwose kw'ijambo Rwagasore yavuze mwaragiubise iryo Ndadaye yavuze mwaragiubise ururimbo rwa CNDD murakumva ku marezo sosiyo bihari ubiga byumva ukavyanariza ukavyumviriza rero ikintu nshaka kuvuga nuko hari amajambo Rwagasore yagiye avuga yavuze ati aba bantu aba naba bavuze ati ndudukane ibyo mabona amasiyone ngibyo yavuze ati aba nabo ntituzobihangana niko yavuze Ndadaye nawe aravuga ati arongera Ndadaye nawe aravuga ati kurenganya abantu ngo nuko witwaje ubutunzi canke ubushobozi bubarenge ukabarenganya ati ivyo navyo tugiye kubisezerera muri ntuze mu rurimbo rwa CNDD naho bakavuga bati abantu bazishira bizane mu byabo no mu babo kwangazwa biraciwe ntibizosubira kubaho ariko warabe uyu munsi ibyo bintu byose ukabibona byibirengaho hanyuma ikindi nacyo ubunye urabona iyo bakora inama zitandukanye batanguza ururimbo rwa CNDD-FDD ubu bararukuyeho batanguza amasengesho kuko by'ukuri iyo wumvise ururimbo rwa CNDD-FDD ugacura biri kuba mu gihugu uca wumva abo bantu umenga n'ikindi kintu saba CNDD-FDD bayoboye igihugu saba CNDD-FDD batwaye rero uyu mubaha wacu ngo ni perezida buri gihe iyo yumva hari umuntu avuga amajambo amutsinda agerageza kumushyira hasi kugira ngo ntihagire abantu bamwitaho ngo bumvirize ibitekerezo bye bumvirize n'icyo yakora we buri muntu wese aje amutsinda agomba guca amushyira hasi ubundi muntu aje amutsinda agomba guca amushyira hasi rero dufatiye kuri iyi mvugo ya perezida ivyo yavuze kuri Rwagasore byabazamuye kubera Rwagasore ari umuntu akomeye cyane ariko ni nako asanzwe avuga no ku bandi bantu batandukanye ku muntu wese aje avuga ikintu gishobora gutuma abene gihugu bamwana niko amugira hanyuma ivyo rero abikoresha kugira ngo aba banyagihugu bato abandanye abitwarira uko yishakiye nyine kuri za ntumbero zabo kuko buri gihe amatora buno munsi bugaca bazindukira muri za mitingi baba bashaka buri gihe ibikorwa byabo ni mitingi gusa ntabyo kuvuga ngo bari mu bikorwa by'iterambere ni mitingi gusa ijambo yose avuga ni mitingi ni kwirondera amajwi gusa nta kindi baba barimo ivyo rero nivyo bibereyemo rero ariko imvugo za perezida n'abandi bantu badakorwako canke abandi bantu baja ku marezo sosiyo umenga babifitiye uruhusha ruvuye hejuru baravuga imvugo usanga izo mvugo zitukisha abandi zibashira hasi bamwe bakavuga n'imvugo z'amacakubiri canke zibiba urwanko ku buryo izi saha uri kuraba ubona umenga mu Burundi hari abantu bashobora kubiba inzigo n'ishari canke agashavu mu bene gihugu kandi na perezida nawe nyine adakumiriwe ikintu rero nashaka kubabaza cyane cyane Humure Mbonimpa kuko niwe
uyu yahoze ari mu bintu byananiye agateka zina muntu kirashaka kumubaza ntiyahoze baracariwe okay aho nabatavyaye amavuta okay rero kibazo shaka kumubaza ko iyo kenshi dukombara ama histoire ibihugu byagiye bigira histoire zagomba gusa nkuko sindazimasiyoninga kubera hari abantu 10 ngana bara ego gira kutumbereza akabazo kuko umwanya uri kuragenda akabazo shaka kubaza ubwo mubiravye ntimubona ko mu Burundi hari abantu badashobora kwihanganira ivyo bintu bakagira inyifato zitandukanye zishobora gukwegera ibibazo Burundi vy'intambara kandi ntambara dukeneye nta buryo mworonka iyo mudodora kuko turazi ko aba bagabo basi ibintu by'ibiganiro batavyerekwa nta buryo mwaronka iyo mudodora mukarondera abantu bafasha kugira habe uguhanura n'uburyo burondera gusubiza hamwe abarundi no gusubiza inyuma izo mvugo zidahumuriza abarundi ku buryo ibibazo biri mu Burundi bishobora gukemuka atanduru zirinze kuba kuko bibandanije hashobora kuba induru kibazo cyari ico mugire aho muba mwubahwe murakoze cyane ukurikira ni Napoleon Nimbesha hamwe bari kwatwumva yugurura akamiko kiwe tugerageze turubahiriza iminota 3 kugira ngo dushobore guha ijambo abatari bake. Napoleon Nimbesha ni muri hafi ngure mikro. Ndabaramukije mwiriwe na mwaramutse bivanye n'umwe w'asahana hari murakoze kuba mu mpaye umwanya muri iki kiganiro ca Congrès Citoyen ni jambere mfasha kanya ariko amaze igihe kirekire nkurikirana politike y'u Burundi rero murakoze kubona mu mpaye kanya niko narimvuze uyu munsi ikiganiro cavuze ku majambo President Ndayishimiye yaruze kuvuga ku muganwa Rudoviko Rwagasore jewe nibaza yuko ibintu yavuze bitaroranye navuze ikibazo canje cerekeye Mutama Karaveri Mbonimpa yavuze yuko mu gihe c'amatora yo muri 1961 yari ahari ndetse no mu matora yo muri 1993 yari yegereye cyane Perezida Melchior Ndadaye. Ikibazo kivuga nakivuze uku mbe uyu munsi naho jewe ntemera ko leta ihari iha agaciro akamaro k'ubwenge na diplomasi ni igiki cinyegeje inyuma nimba muba mwibaza yuko koko Perezida Ndayishimiye yoba ategura ivyo avuga biba bishije ikintu iki ivyo akomeje kuvuga ni biki two kwitegurira iki cinyegeje inyuma y'amajambo aherutse kuvuga kuko bavuze imbere yanje twese turabizi umuganwa wa Gasore yari umwana w'umwami yari afise ivyo ingoma yamuha yari afise imyaka mike 29 kandi yari yarize amashuri ya administration ya Srida nta kamaro yari afise ko gusega byavuga ngo muri politike gusega nibaza yuko yakoze isakirirego ni gikire cinyegeje inyuma n'ikibazo canje ese koko twoba tutahura yuko Perezida Ndayishimiye ari umunyepolitike canke koko turihenda ku muntu murakoze n'ikibazo canje. Murakoze Napoleon Nimbesha no kubahiriza umwanya nta buryarya niba ariko twumva yugure mikro yiwe jambo nigiye ndabaramukije buri umwe wese ahantu aherereye sinzi ko mwese mu nyumva turabumva ku ijambo murakoze mfise utubazo tubiri tugufiya shaka ko tuza kwishurwa na Pacifique Ninahazwe na Pierre Claver Mbonimpa muzehe akambere n'ubundi kagaruka ku kuntu President Ndayishimiye yifatiye mu gahanga umuganwa Rudoviko Rwagasore akabazo mfiseho karabaza gati mbega ko batanguye kumwubahuka kuri urugwego
hoba hariho umugambi runaka wo gusibanganya izina ryiwe n'ivyo yakoze bikibagiranwa, agafatwa nk'umuntu asanzwe mu gihugu. Nivyo bimeze uko hoba hariho umwe mu bo bita intwari bobo yoba ateganya kuba yoca asimbura asubirira izina umuganwa Rodoviko Rwagasore yari afise. Mu bo bita intwari bakunda kuvuga harimo nyakwigendera Pierre Nkurunziza wahoze ari president, hakaba harimo na General Adolphe Nshimirimana bavuga ko ari intwari. Twongeye ko na president Ndayishimiye nawe bajijiye turiko turaja jengira ndakivuge neza Pacifique muravye aya ma etape tugeze ko asa n'ibi bintu n'ama etape ya genocide. Ubwo mu Burundi nta genocide yoba iriko irategurwa tukaguma tubona amasinye mugabo tutabivuga, kandi tubona neza yuko ama etape menshi yerekana ivyo bintu yamaze kuba mu Burundi nko mu Rwanda muri 94. Cyo ni kibazo ca mbere. Kibazo ca kabiri kicerekeye nashaka kize kwishura mu mukuru wa PRODH. Nashaka kumubaza, twarumvise yuko yaronse ikibanza citeka muri Human Watch nimba ntihenze. Nashaka kugira atubwire mbega Human Watch izi etape turimo mu gihugu noba mejeje kuvuga Human Watch yoba ifise amamiza jour yo muri 2026 ute ubu byoba biriko birakogwa, byoba biriko biraboneka yuko bariko barakurikirana ikibazo cyo mu Burundi. Hama nimba babikurikirana bariko bavuga iki? Human Watch iri kwivuga iki kuri ibi bintu by'iwacu? Nibaza yuko ari ibintu bifise ama preuve kandi biboneka, mugabo nta kintu na kimwe tubona au niveau ya Human Watch kiboneka gitangwa cerekana amamiza jour agenda araba. Kabazo kanje rero kari gahagaze kuri ico kintu. Akandi kabazo kuri Human Watch nashaka kubaza, mbega Human Watch ibona gute canke ikonsidera gute Red Tabara ubu muri août 2026? Murakoze. Ngira baraza kwishura ariko n'utubazo tudahuye n'ivyo turiko turavuga akagenda, ariko abatumire baraza kugerageza bakoresha umwanya muto. Reka tugaruke hano ku batumire, ngira duhereye kuri Pacifique mugerageza mu kishura utubazo twa Adronis. Hariho uyu Adronis twayabajije Mbonimpa, hari n'utwayabajije hari n'ubundi yabajije ikibazo mu mwanya gira kabiri n'ubu Napoleon, hanyuma n'uyu ntawe byajyana akagenda. Ngira mugerageza abandi baraza kubunganira kugira ngo ducunguze umwanya umwete, umwanya uri kuragenda. Murakoze. Adronis yatanguye abaza ati mbega bijya bintu Ndayishimiye avuga ko bari ubwenge bwinshi aturusha, bwoko bari kutamenya canke abivuga bizi intumbero y'ivya abariko arakora. Nuvuga ko bishobora kuba mw'ivyo vyose ko ari bitatu. Hari ivyo avuga n'impaka yabiteguye azi neza ico abikoreye, nk'iyo avuze ibintu azi ko ari ugusamaza abantu, ivyo arabikora n'impaka. Narababwiye ko wenyine ahora yirata ko yize ivyigwa vy'iperereza abantu batazi ko yize. Muri ivyo bintu yize harimo ayo matekinike yo gusamaza abantu, ivyo ahevye akora n'impaka gutyo. Hari ivyo nibaza bijamwo ukutamenya, navyo birabaho. Iyo umwumvise ariko aravuga hari aho uvuga uti nawe no kino kintu sico. Ndibaza ko nk'ubu ariko aravuga ko Rwagasore yavuze ku munsi wo kwikukira, hariho abandi benshi babizi gutyo. Birashoboka ko nawe nyene harimo kuba atagiye kubanza kubyiga ngo abirabe. Turiko turabivuga nawe usanga yatangaye mu bandi kandi akaja abona ati nivyo Rwagasore yari yarapfuye, ugasanga ntako kamukiyemo nawe nyene atabanje ukaraba ivyo ariko aravuga, agasanga ahubwo nawe nyene akibona ko yamenje naho bitabihinduye ikimurimwo uko abona Rwagasore. Hari n'ibindi kuba ari ubwenge bwinshi ntavyo nzi ko umva haba hagiyemo ubwenge. Ari wigeze kumbwira ati ntimushobora gufata muri miliyoni 14 ngo mwiyumvire ko ikigugu ca mbere muri mwebwe arico kiduga hejuru yanyu mwese kikabatwara. Burya hariho icaba yashoboye kubarusha cy'ubwenge,
hariho ubwenge n'ubwenge n'ibintu bibiri bitandukanye. Hariho ubwenge rero kumbura azi gukoresha, nabo bari kumwe bose usanga yabarushije akabakina bose akabarengana. Abahanuzi babumviriza abantu bose bamwegereye, abashoboye gukorana nawe mu mugambwe no mu bindi bisata, bose usanga bahuriza ko Ndayishimiye adahanurwa. Abakonseye biwe nta kintu kinini usanga bashobora kumuhanura, ahubwo wewe abavuga ko bose ari bijuju, akaba ari wabaha ivyo baza no kumuhanura. Rimwe na rimwe usanga bamuhanura ivyo nyene yababwiye, bakagaruka kumuhanura ivyo nyene kubera ko baba ariko baramutinya. Hanyuma uyu yitwa Imbwa y'Imana, ikibazo kibajije Mutama Petero Karaveri Mbonimpa, reka icyo ndagisimbe. Hariho uwitwa sinzi ko ari Nyabujyaja, sinatahuye neza izina ryiwe. Napoleon, hariho Napoleon niwe yakurikiye. Napoleon yabagije ko hoba hari intumbero yo gukuraho Rwagasore nk'incungu y'u Burundi, hanyuma CNDD-FDD ikaduha izindi ntwari zayo abarundi bohora bibuka. Yavuze ati bashobora kutuzanira Adolphe Nshimirimana, bashobora kutuzanira Nkuru Nziza. Iki cagwa Gasore murambabarira uwabagije ico yitwa Ntabujyaja. Napoleon sinzi ko Pacifique muri ko muranyumva, uwabagije ico ni Ntabujyaja, ahubwo Napoleon yababagije ikibazo muza kwishura na Mutama Mbonimpa ati mbega ni iki kinyegeje inyuma y'amajambo ya Ndayishimiye. Uwabagije niba abasendede bafise intumbero yo gusubiriza incungu yo kwikukira ku Burundi ni Ntabujyaja. Reka iki cya Napoleon mbona iwanje ngira nta cyanditse neza, reka ndakirekere Mutama aza kugerageza akishure ko yakitubajije twese. Kwa Ntabujyaja niwe agize ati wafise mbega izindi ntwari bashaka kudutegeka, bakabanda gufuta Rwagasore. Nari nsa n'uwamaze kucishura ko kandi n'abandi bose uravye ko babivuze babiciye ko uko bafata Rwagasore, uko bafata Iprona muri uwo mugambwe barimwo. Ikibanza si kinini. Iki kibagoye ni ingene bafuta umuntu abarundi baba bemera. Aho haracyabagoye intambwe ntohawiye rwose. Hari abandi muranyumva? Turabumva ubu, icyo gihe rigiye amasegonda make, ariko ngira ko byagarutse mwobandanya mwishura. Narimvuze nti uravye kumukunda birumvikana ko bitari cyane gukunda Rwagasore na Iprona, mugabo akagira ikibazo c'ingene bafuta umuntu yemerwa n'abarundi. Kumbure bizoba intambwe, bitangura ibi byo kumutyoza, byo kumutuka. Hariho n'iyindi migwi imbere yuko anabivuga Ndayishimiye burya yari imaze iminsi bivuga ku ma space, ukumva ko hariho abantu bari batanguye gutuka Rwagasore, kandi imigwi ubundi biboneka ko ishobora kubiri kwirakorana na Ndayishimiye. Rero nibaza ko ari intambwe bene izo, hanyuma baze bavyigishe mu mbonerakure, gutyo baze batinde bagere ku rugero bamutesha agaciro gose. Ko boduha izindi ntwari ngira bizofata umwanya navyo. Kuri hari Ndayishimiye Nziza yitwa intwari, ntabyo nibazo muravye burya siko nawe nyene akunda cyane Nkuru Nziza akundwa cyane na Reveriyano Ndikuriyo, ariko kwa CNDD-FDD ntibamenyeye ko nta wuzi impera n'imperuka iyo bashaka kuja kuri bene ivyo bibazo. Hanyuma yabagiye kandi ati mbega burya Ndayishimiye niwe ariko arananirwa gutwara canke ni CNDD-FDD yose yananiwe? Intwaro kenshi yitirirwa umukuru w'igihugu burya niwe wa mbere avugwa. Haraba mu mugambwe umwe uriko aratwara bahinduye ugasanga ubundi arashoboye kugira n'ivyo ahinduyemwo. Rero ubwa mbere uwo mwanya biriko birakogwa byitirirwa umukuru w'igihugu wo muri uwo mwanya. Hakaba n'umugambwe afise, umugambwe nawo urafite uruhara rukomeye cyane, niwo bateza gukosora, niwo wumva uvuga ngo wamugize umukandida, urafite uruhara rukomeye cyane. Mugabo umukuru w'igihugu yama ahambaye gose mu babiri ko biraba. Dufate nko mu kiringo c'intwaro z'imbere hatwara umugambwe Iprona, haraba umwanya akaba ariko aratwara nka President Micombero,
ariko muri iyi prona nyene no mu gisirikare abantu bakavuga bati uyu mukuru w'igihugu aho ibintu bigeze vyamunani harakwiye abandi baza kubogora igihugu. Hakaza uwundi, hakaza Jean Baptiste Bagaza, ukabona ko akosoye ibintu vyinshi kandi umugambwe utwara ukiri wa wundi. Bisigura ko muri CNDD-FDD byoshoboka ko hariyo umuntu yoshobora gukora ibintu neza, ariko twobimenya ari uko abikoze. Ubundi biragoye turavye uko bimeze ko twe tuvuga ngo CNDD-FDD irafise uwundi muntu yobikora kurusha Ndayishimiye. Nimba ariho yabikorera bitwereke, batwereke ko umuntu bamufise. Bidakozwe tuzofata ko uwo mugambwe wose wananiwe. Hanyuma Kagenda ikibazo je yambajije yagaze kuri ibimenyetso bya jenoside. Ati intambwe ziri mu gihugu hari ibimenyetso bitera biboneka byoshobora gukwega ihonyabwoko. Ntitukwiye kubivuga uko nyene ko Uburundi buri mu ngendo itera ijana ku ihonyabwoko. Muri nimba ntibeshe ngira hari muri 2016 hari ishyirahamwe ryitwa FDH, Federation Internationale des Droits de l'Homme, twafashije gukora raporo y'ingene byaratomowe neza ko hariho ibimenyetso ihonyabwoko, hari ibimenyetso. Ingorane y'ihonyabwoko ni iyihe? Ingorane y'ihonyabwoko mu makungu bayemera uko byabaye, ni gake baryemera rikiri mu ntambuko rijana ku ihonyabwoko. Rikiri mu ntambuko ntibabyemera. Ihonyabwoko ntabwo ari foto yo ku munota wa nyuma, ni filime usanga ari ndende, iba yahereye kera ku bintu bito bito byagiye biravugwa, mu nyuma biterana ugasanga byose birerekana neza ko intumbero ariyo y'ihonyabwoko. Uravye nk'ibintu bijanye n'urwanko, urwanko rukuru rurigishwa rwose mu Burundi. Urwanko mu mbonerakure barigishwa ko umwansi wabo ari umututsi. Hari abatutsi benshi bakubwira mu Burundi bati twebwe n'ukuri ukuntu mu gihugu ibintu bimeze, tubwirwa ko ari twebwe turi inkwezi y'amarere mu gihugu, barabikubwira. Harabaho bimwe bimwe ubona ko intumbero yo gukumira abatutsi mu nzego ukabona ko iriho mu buzi mu bindi, iyo ukayibona nawe bitavuzwe intwari gumivuga ubumwe, ariko ukabibona neza ko izo ntumbero ziriho. Iyo ibintu bitavuzwe mu masezerano y'Arusha bikaba bitatomwe mu ibwirizwa shingiro, biragorana gose nk'ico kibanza ko gishobora kujyamo nk'umututsi. Uravye inzego z'igihugu ingene zubatse kuva hejuru gushika hasi, ingene bagerageza ko ikibanza gihambaye gishobora gufata ingingo kivira ko kibamo umututsi, ingene nk'ikibazo cya mbere cy'umukuru w'igihugu bakigize abo umuntu ari ndakuvuga ngo nishurwe bamanitse muri saro atagira ijambo na rimwe mu gihugu, mu nama nshingamateka ko bayubaka ku buryo ubwoko bumwe bwoshobora gufata ingingo bwonyene, kandi mu masezerano y'Arusha aribyo bari barihanije. Hari ibimenyetso byinshi. Hakacaza izi nyigisho nk'uko uvuze iradiyo Rondera FM, bizwi uyu mugwi bimenye ibyo wigisha ku bo bita Abahima, wigisha muri rusange ku Batutsi. Usanga ari ibimenyetso ugiye nko mu Rwanda wabibona ku iradiyo, ijya radiyo yaho yari yagiyeho mu myaka za 91 cyangwa na kabiri sinibuka neza. Iyo radiyo igitangura ni bake babonye ko igiye gutegura ihonyabwoko. Iyi nayo bashyize hariya ni bake bibona yuko inyigisho ugiye kuziraba n'inyigisho z'urwanko. Uravye ku mbuga ngurukana bumenyi ukabona nk'ibi bya Murundi Cakenge n'ibindi, amagurupe menshi yegamiye CNDD-FDD arihwa n'iperereza ajejwe kwigisha urwanko no kwankisha umututsi, kandi bariko barabihemberwa. Muri ico gihe munagira ati intumbero y'ibi bintu ni iyihe? Bibandanije gutyo nta handi bishobora gucikana igihugu atari kwihonyabwoko. Wanyuma sinzi icyo kibazo cya nyuma, nibaza ko ari icyo kibazo cya nyuma n'uwitwa Kagenda. Hari ivyo mwari mwarekeye Mutamba Mbonimpa, ngira Mutamba Mbonimpa mwo kwishura, hanyuma Jean Bosco nimba hari akabazo mwumvise kabatumbera namwe mwishure, tuce twakira umugwi wa nyuma w'ibibazo tuje mu gice cya gatatu. Mbonimpa, hari abanywanyi babiri babatumbereje ko utubazo witwa Imbwa y'Imana na Napoleon, mbwira mwo bishura. Imbwa y'Imana yavuze ati mbe disikuru yo kwa Ndadaye niyo kwa Gasore kumengo n'ibintu bisa. Ndadaye yafashe disikuru yo kwa Gasore hanyuma abari yavuga
aho nabanga mwishure nari nabivuze kare ntiburya rero ikintu kiza ntikibagirana ibyo avuze abantu bose babyiyumvise bibuka n'igihe ndadaye yamushikiriza ijambo ry'intsinzi jewe niho narindi uko batabizi nari nabivuze mu biganiro byaheze kera ndadaye nari ndamuzi ni jewe n'umushoferi w'abantu yabanyita umushoferi wiwe amadisikuru yose yavuga ku mitumba mu mazu y'amakomero rya mitingi byose nabyumviriza naho haba akantu gato gaciyemo mugabo mu ntumbero yiwe warumva ko yavuga imigambi itumbereye rero ijambo rya Rwagasore ibyo yavuze naho hazaba imyaka izoza n'umwana azovuka sinzi ko izozimagana izoguma ari rya rindi nicyo gituma nandadaye mu majambo yavuze kandi n'ibyo yita imbwa ibyo yabonye ibyo yumvise navyo nivyo numvise ndadaye yahejeje kuvuga ijambo ryo gushikiriza intsinzi yiwe bace bagira ati mbe kumengo ni Rwagasore rero burya ijambo ryiza iyo rivuzwe umuntu avuze neza abanyagihugu bose baravyumva yaba uwize uwatize ati urya n'umuntu naho rero nandadaye bamushimiye ibyo yahashikiriza abarundi yarivuga umengo akurikiza intumbero y'ijambo rya ndadaye mugabe ibyo kandi birumvikana twebwe ibyo tuvuga ibyo twiga ibyo dushikira ibyo twandika twarabyigishijwe nk'uko uri mu nzu umuvyeyi yakureze kuvuga neza ukura uvuga neza yakwigitse kuvuga nabi ukura uvuga nabi none ndadaye nawe ibyo yaciyemo agombye gushikiriza abarundi burya yabona ati jewe ninavuga ibitabo biryohera abanyagihugu reka rero njane mu ntumbero ya Rwagasore nk'uko abarundi bose nabivuze uwobaza abarundi bose intumbero ya Rwagasore nta n'umwe yoyihakana hanyuma mugabo hari uwitwa Adonis nawe yari yabajije ikibazo ati mbega burya ndayishimiye ibyo avuga ni ukutamenya cyane ndayishimiye nabivuga kutamenya abivuga abizi byose abizi arabibona nta kintu na kimwe gikorwa burya kidateguwe kitazwi kandi yarigeze kwivugira wenyene ati burya mu mugambi hapanze ati jewe sinshobora gupfa kwiyadukira kuvuga ibintu baba bavyumvikanyemo nico gituma byose nuze umugani wabo ati ni systeme rero atari batanguye gucanamo canke vyagiye birapangana rero bose baba bavyumvikanye ko mugabo hari igihe ndayishimiye atishakiwe akagenda akavuga ibintu nk'ibi bintu byavuzwe kuri Rwagasore siniyumvira yuko babanje kugira inama n'umugambi CNDD-FDD ahubwo nimba yuko vyamututse mugabo yabisanganywe mu mutwe kandi afise iyo vyavuye kuko mu ntumbero yabo ndayishimiye agarutse kuri Rwagasore nabivuze yuko naje kwitiranya umugambi na Rwagasore nabijya by'amakomine bagiye guhindura burya bagiye guhindura amakomine cyangwa amazina y'intara ngo ni ukubera hari ikintu kiza ariko abarundi hari intumbero yabo bari bafise nari nabivuze kuva bakiva mu ishamba bagira bati intara ya Burundi ntizosubira kubaho tuzoyifuta mu kugira bahindure intara n'amakomine n'iki ikintu cya mbere cyari icyo urumva rero baba bafise ibyo bagenderako baje bafise barumvikanye hanyuma hariho uwitwa Napoleon sinzi ko mu nyibutsa akabazo yabajije neza sinakumvise mugabo avuga ati ibyo avuga
Napoleon yababajije ikibazo Mutama Mbonimpa abaza icyo bacinyegeje inyuma y'amajambo ya Evariste Ndayishimiye ko ari amajambo ari uko nyene canke hari ikindi kintu cihishije. Oya naribuze amajambo Ndayishimiye avuga na ikintu kishije inyuma mugabo Ndayishimiye burya yavuga ikintu aba yagiteguye abazigenda azogishira mu ngiro. Rero avuze iki kintu no munsi ni ukuvuga ko azi ingene azi intumbero yacyo kuko Ndayishimiye burya nimumfate ngo ni ikijuju oya ni ukuri benshi bavuga ngo ni munywi w'inzoga mugabo n'aba yanyoye n'aba ameze gute Ndayishimiye ntiyibagira ndamuzi n'ejo muhuye abikubwira ati ibi n'ibi 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 rero n'ibintu aba yateguye nta kugira ngo yavuze ibintu atabizi mugabo muri wa mugwi wabo baba babyumvikanye ariko rero hari igihe rero abahinduka ukumva yivuge ibyiwe naho yahandi rero haca haba ingorane ntibumvikane ati wa muntu ibi n'ibi n'ibi bakaja baja mu kanywa ababo bagaca bahamagara ba bandi ngo bita ngo ni conseil de sage bakabyumvikana nze iwabo bafise aho bahereza ibyo batumvikanyeko. Hanyuma hariho uwundi yavuze ati ngo wifatiye mu gahanga gwa gasore izina rya gwa gasore ndabigaruke ko nuze yaciye avuga ati nka Pierre Nkurunziza nka Adolphe ati none abo bantu nibo bagomba gusubiriza gwa gasore oya je nimva ko iyo ari indoto nawe